Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rashede ya YouTube ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa n'amarira n'umuborogo n'agahinda n'intuntu mu miryango myinshi y'abarundi, aho abasirikare batari bake harimwo n'intwazangabo bamaze kugwa mu migwano iriko irahuza igisirikare c'u Burundi FDNB ndetse n'abarwanyi ba M23. Ni imirwano ikomeye cane iriko iranasatira urubibe rw'u Burundi ndetse na Uvira. Ibintu vyamaze gukomera cane ku munsi w'ejo kubakurikiye amakuru twabashikirije kuri ino mboneshakure yacu. Twababwiye ko hari ibisasu bimwe vy'amabombe vyatewe ku butaka bw'u Burundi, nk'uko nyene n'ingabo z'u Burundi zabikoze zigatera ibisasu muri Kongo, muri Kamanyora, ni gisagara cegeranye n'ica Uvira. Hakaba rero mu Cibitoke ca Rugombo ibara ryaraguye, abanyagihugu bamwe bamwe bakaba baranahunze iyo mihana yabo kubera intambara ziriko ziraba. Ico bikoze abarundi barakaye cane yo bakumbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'abarundi bariko barabura ababo muri iyo migwano. Bavuga ko President Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo ari bo babakwegeye kano kaga bariko baracamwe no mwanya turiko turavugana. Ibintu birakomeye mu butegetsi nabo ubwabo bariko bararyana mu nzego z'umutekano, naho ibintu ntivyoroshe. Leonard Manirakize yahoze ari umushikiriza manza kizigenzo wa Republika aheruka gukugwa mu minsi heze, nawe yamaze gutabwa mu mvuto agiye gusanga General Lengiyome Bunyoni mu mpimba. Amasezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Burundi ndetse na Kongo. Perezida w'u Burundi mwarabonye vyamushikiye, nta jambo yarahafise, bari bamuciye amazi biboneka ko atacaje gufasha. Kandi twababwira ko President Ndayishimiye atarategekanijwe muri irya nama, yagiye ku munota wa nyuma, nabwo abifashijemwo na ambasaderi w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aragenda arasaba ko mukuru w'igihugu batomwirengagiza kubera ko nawe ashobora kugira ico afasha, nayo ubundi mu bateguye amasezerano ntibigeze bamutekerezaho canke ngo biyumvire ko arico ashobora guterera. Biboneka rero ko President Ndayishimiye yishoye mu vyago bikomeye, igituma President Ndayishimiye atanumwe amwerekwa canke abona ko ataca washobora gufasha nuko ari muri Kongo nk'aba mercenaires bandi. President Felix Tshisekedi yagiye arariha amafaranga y'amadolari atari make akura mu butare, akababwira ko baza kumufasha vy'imigwano. Nico gituma rero President Ndayishimiye mu karere batamubona nk'umuntu ashobora kuzana amahoro, narirya afise uruhande yahengamiyeho. Ibi birerekana ibibazo bikomeye biri mu karere ariko vyatanguye no gushikira Burundi. Imirambo y'abasirikare iriko irashekanwa mu Burundi. Umuryango wa Lieutenant Regis Ingabire yahitanywe n'intambara zo muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare w'intwazangabo n'umwe mu basirikare bashavuje abantu cane. Amafoto yiwe yarahererekanywe ndetse n'ikiziga ciwe mu groupe amwamwe twe ntidushobora kubahuka kucerekana kuko birateye agahinda cane. Uyo Lieutenant Regis Ingabire nawe yaguye mu migwano muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Siwe wenyene, turafise n'imiryango ya Lieutenant Elvis Nahishakiye, nawe yahitanywe n'intambara zo muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Turafise kandi umuryango wa Lieutenant Colonel Atanazi Minani wo muri batayo Tafoke y'umunani, nawe yaguye mu migwano hirikiraba. Uno mwanya ibintu vyamaze gukomera, imiryango myinshi ratuntuye mu Burundi, ibintu birakomeye, ariko n'abarundi ubwabo nabo niko ishavu duga kubera ibibazo. Hari ibintu je mvugira mu migani umuntu uri n'ubwenge uba wamaze kunyumva. Eto hari ibintu maze nk'umungahe imisi niko arababwira ni bagabo ngwaho, bagabo ngwaho, bagabo ngwaho, bagabo ngwaho. Ngomba we ngo ntari umunyepolitike. Listen, fisi inshuti heshi mana yanje. Jewe fisi inshuti mu basirikare b'u Burundi. Jewe reka mbamenera ibanga kandi gatuye ntagomba kuvuga cyane. Muzi ko hariho n'abasirikare batoroka badusaba bati dufashe. Ivyo mwe murabizi. Hemuze gamuvuga ngo urumva ngo nimbwa ngo abasaba soda bro. Hari umuntu ahora ibintu avyumva bizi, burya mvuga bike kubera iki uko ntabwo n'umutegetsi uhanyawe ngo mubwiye ngo hejuru ngo ndamusigurira ibintu vy'ibanga. Abantu mu basirikare b'u Burundi
siri mubabesha reka mabwira impamvu M23 yariteguriye intambara kuva kera. Abarundi bayirunze mu batabizi, kongiru ivyirunda mu itabizi kuva cagihitsinzwe muri 2012 kuva kidagihe yacigende ritegura ishaka ibigwanisha, ishaka za drone, ishaka ubutasi, ishaka ibintu bikingira ikirere. Ubu ni leta mu yindi ibyo muri mege ntabwo mubizi, muzamuvuze ndoro ni leta mu yindi ko mutavyumva. Ni leta mu yindi, uvyemere ureke, ni leta mu yindi, leta yuzuje mu yindi, sivyo? Iyo ni vyambere. Mana yaje yo mwijuru narababwira umviriza, hari ibintu mugomba gukina ngaha mu bwenge. Reka nabereke kwanza manza murabe muriko ugo mwe muvuga ka Rwanda rushigikiwe na M23 n'ibindi muvuga ngaha. Ubwo ribatse ko urwo Rwanda rwakubita Burundi, rukubita Kongo, rukubita Bazalendo, rukubita Afrika y'Epfo, rukubita Tanzania, rukubita Kenya, rukubita Malawi. No ijya ni game barimo mwebwe abarundi mu birimo ngaha atakintu muzi. Ni game barimo dati zuba mubona ko bavuye yo kare, hasigara y'umurundi n'umunyekongo. Mumbwize ko nimba urwo Rwanda rwaratsinze ivyo bihugu vyose, mana yaje na UN irimo, rwaba rukomeye mwe mwasigaye muri game ngaho mutazi. Muri M23 wafise y'abacuti, mana yanje barambwira bati Moses ibintu uvuga we turavyumva, uyu munsi ngaha uturi, uyu munsi ngaha uturi, foto video call zirazihari. Abasirikare bariyo b'abarundi baravuga bati mwebwe ni mwege musigaye mwenyene mo kudutabariza. Niwo munsi bagiye barungitse yindi batayo. Ubu nyene ubu tiko reka ndamwe ku telefone ngaha, reka ndawe kwanza aho bageze, reka ndawe ku telefone aho bageze ngaha. Abarundi barakaye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bariyamiriza leta yabo iriko irabashora ku macuniro. Ibitero vyatanguye kujabuka mu kibitoke ca Rugombo, abanyagihugu batanguye kumva amabombe abagwa ko. Uno mwanya turiko turavugana ngo Burundi bwamaze kwinjira mu ntambara ku buryo bweruye, aho birera ibintu bishobora kuza kumera nabi. Twababwiye amazina ya bamwe mu basirikare bariko baragwa muri iyo migwano, turaza no kubigeruka ko mu kanya gato cyane. Ngo Uburundi, leta y'u Burundi yamaze kwinjira icese mu ntambara ya M23 ndetse na Kongo. Ubu rero M23 ikaba iri ku ntera zitagera no ku birometero 80 werekeza y'Ibujumbura. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi wigeze kugaragaza ko ashigikiye FDLR muri Twitter, akaba yigeze gukora atabara wari ministre yavuze ko igihugu ce ngo gitegerezwa kwivuna kuri M23. M23 FC M23 ikaba yaciye isohora ibikoresho by'intambara harimo ibikoho bikomakomeye yari yarabitse. Ubwo rero yafata igisagara ca Goma ndetse na Bukavu ndetse n'amadrone, ubu vyose vyamaze gushigwa ku murongo. Ubusanzwe rero akenshi barwanisha intambara yo mu misozi ndetse no kurasisha imbunda ntonto. Gusa ubu ngubu ngo M23 yamaze kuzana ibikoresho ngo barwane intambara ikomeye cyane, kandi intambara ya nyayo, intambara ikurikije amategeko, kubera ko ubu ni igihugu kiriko kiragwana n'ikindi. Ubu M23 kugwana na Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi, nkuko Uburundi bwamaze kwerekana ku mugaragaro ko bwamaze kwishora mu bintu vy'intambara. Ubu turiko turavugana rero imigwano ikaba ikomeye cyane. Abarundi murazi neza ko barashe umunara witumatumana ko wari muri Kamanyora. Umunara ukaba waturiwe n'abarundi, kandi igisasu cavuye ku butaka bw'u Burundi neza na neza ku ntara y'u Burundi, kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye. Ubu kikaba kiriko kiragenzurwa na za radari zo mu kirere za M23. Murumva ko ibintu vyamaze gukomera umwanya n'umwanya, ibara rirashobora kugwa nkuko ibintu biriko biragenda bihindura isura. Ezo rero ejo biragenda biraza gusobanuka neza. Turabandanya kubashikiriza update amakuru yose arabagezweho uko aragenda aradushikira. Ibintu rero ntabwo biri buze koroha habe na gatoya. Twigarukire rero
ku basirikare b'u Burundi batari bake bariko barahahonera. Tube twihojeje gatoyi ry'ishavu ry'abarundi bariko barataku mukuru w'igihugu wabo President Neva, kubera ko bavuga ko hariwe yagurishije igihugu. Barakaye cyane gose, ntago babona yakiriwe mana yanje muri Amerika, yakiriwe n'imituka, yakiriwe n'abategetsi, yahawe kaza arinjira. We ageze muri Amerika yaganiriye n'abadepite bonyene. Mugabo President wacu w'u Burundi n'uwa Kongo bagiye muri basement cyayo hasi, ari babiri bifotoje bicaye barindiriye. Mugabo Kagame arimo abacanga, umunyabwenge arimo abacanga. Namwe muri ngaho mwifotoza amafoto yonyene niyo mwakoze. Mugabo we yavuyeyo aganiriye n'abadepite bo mu Republican. Abadepite ko muri Amerika hari hazamuwe amabendera y'u Rwanda, Amerika zima amabendera, Chicago amabendera, California amabendera, muri Michigan amabendera, New York amabendera, muri Washington amabendera, muri New Zealand amabendera, Kagame yagana amabendera, abazungu hari amabendera. Mwabonye n'igihe bagiye gusinya Trump na Kagame bazamuye ibitabo bereka ahantu basinye, bereka ahantu basinye. Mugabo Kisekedi yabanje arindira, umutwe wagi yasinzira atazi yari mu nyuma. Abangiriza bose arazamura bamuha amashimaki, barafaka. Abarundi barashavuriye cyane perezida wabo ico bikoze vy'uwo Murundi avuga. Amakungu yose yabibonye ko Perezida Ndayishimiye yasuzuguye bikomeye na Perezida Felix Tshisekedi asa n'uwasinye yateye ubwo. Ivyo twabigarutse ko nitubiteba ko twagira twumve ishavu ry'abarundi cane kuri perezida wabo w'u Burundi. Reka tugaruke noneho ku basirikare bariko barapfira mu migwano. Twababwiye amazina y'abasirikare bari gupfa, ni ntwazangabo, abasirikare bakomeye. Amarira ni menshi mu miryango yabo. Ubu turiko turavugana umukuru wa batayo Tafoke y'umunani Lieutenant Colonel Atanazi Minani yiciwe mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva igisoda c'u Burundi kija gufasha ica RDC kugwanya umuhari M23. N'ubwa mbere hishwe intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel, ni n'ubwa mbere hishwe intwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD. Ubundi hahora hicwe intwazangabo zazananye muri FAB canke FNL hamwe ndetse nabinjiye inyuma y'intambara. Ni ubwa mbere kandi hishwe mukuru wa batayo. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani ruje rusubiza kwemeza ko intambara ziriko zibira hafi ya Uvira muri no misi zikomeye cyane kandi ziza gusiga Uburundi buri mu kaga gakomeye, nkuko ababikurikiranira hagufi, aba political analyst bakurikiranira hagufi vya politike berekana ko ibintu bishobora kuza guhindukira bigahindukira ku Burundi. Abarundi bakisanga mu ntambara bashwemwe n'umukuru w'igihugu cabo Evariste Ndayishimiye. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani rwagenze uko. Amakuru dufise avuga ko intwazangabo yishwe mu ijoro ryo kuwa kane isaha 5. Bivugwa ko yatewe igisasu hakoreshejwe drone, maze igisasu gihitana komanda wa batayo be n'abasirikari batatu bajejwe gucungira umutekano wiwe. Iyi batayo y'umunani muzigiza Tafoke, no kuvuga ingabo zagiye gufasha FARDC kugwanya M23 yakorera mu gace ka Rubarika. M23 ikaba iherutse kwigarurira kano gace, yirukana ingabo zose z'u Burundi zakabarizwamwo. Si batayo ya munani gusa yonyene yariyo, ahubwo havugwa ko hari na brigade ya gatatu. Muri RDC akaba hariyo brigade zishika 6 z'u Burundi. Amasoko dufise mu gisirikare c'u Burundi akaba avuga ko abasoda ba brigade ya gatatu bahunze mu rudavangi. Ntawajana n'uwundi buri umwe yagenda ahungira hiwe. Umukuru w'iyo brigade Lieutenant Colonel Radisirasi Singirankabo co kimwe n'abandi basoda biwe bashitse ejo ahitwa Ruvungi bahunga. Hakaba hari n'abasigaye, abandi nabo abasigaye bakaba basanzaye mu mashamba barondera uko bashika Ruvungi kubera ko babagavye igitero gikomeye cyane. Ntitwashoboye kumenya ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarashwe ari karahunga canke ko drone yamusanze ku cicaro ca batayo yiwe. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarinde mu vyukuri. Atanazi Minani yavutse mu 1979 ahitwa mu Kiguhu, ni muri komine Mpinga Kayove, ni mu ntara ya Rutana yahahora.
arangije amashuri yisumbuye niho Atanazi Minani yaca yinjira mu kiroberi ca CNDD-FDD yinjiye mu gisirikare c'u Burundi kuwa mbere itegenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu co kimwe n'abandi bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Nimero matrikire yiwe mu gisirikare c'u Burundi ni SS 1564. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yaronse ivyigwa vyinshi mu gisirikare, yarize ibijanye n'igisoda kigwanira mu mazi no kuvuga igisoda citwa marine. Iyo myimenyerezo ndetse n'amasomo yiwe yayigiye mu gihugu c'Ubushinwa. Hari n'abavuga ko yoba yaraherewe izo nyigisho mu gihugu ca Sudani, akaba yaranabaye ubujejwe ibikorwa vya gisirikare S3 muri batayo marine imbere yuko arungikwa kurongora batayo Tafoke y'umunani muri ntwarane 2025. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yatwara batayo ifatwa ko yahanywe ni abasoda bamaze imyaka 2 mu ntambara za RDC batigeze bahabwa akaruhuko. Ni batayo kandi yahuye n'ivyago vyinshi guhera muri Nord Kivu, imaze kubura abasoda benshi cyane kubera benshi baragenda baricwa umunsi ku yundi. Abamuzi batubwiye ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani yari intwazangabo iciye ubwenge kandi isobanutse gose, kanatsinda ari no mu ntwazangabo zike zavuye muri CNDD-FDD zinjiye zarahejeje amashuri yisumbuye. No mu kibano ciwe ngo yari umuntu mwiza. Kuva ejo rero mu rugo rw'umuhisi ruraho bita ku matafari muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha, ikigandaro caratanguye nk'uko babanyi babivuga. Amarira n'amaborogo ni menshi mu muryango, ntibazi uko bigiye kugenda, bati intambara ya Kongo iradukorako. Umuryango w'umuhisi Lieutenant Colonel Atanazi Minani urashavuye cyane, ariko uko umuryango ushavuye si wo wonyene kubera kamarira ni menshi mu Burundi. Hari umuryango wa Lieutenant Elvis Nahishakiye nawe yahitanwe n'intambara ziri muri Republika na Demokarasi ya Kongo mu gace ka Uvira. Lieutenant Elvis Nahishakiye avuka ku mutumba wa Migera na Gacimbiri ka Katanyi, ni muri commune Vyanda yahahora mu ntara ya Bururi yahahora. Benshi rero muri batwandikiye bamuzi kuri lycée Kiremba Side aho yize amashuri yisumbuye, bose bamuvuga nk'umusore aciye ubwenge yakunze gutogwa mu burongozi bw'imihari nka Muvoma Saveri. Aho rero abo baganira bakaba bavuga ko yari intwazanga bikunda igihugu, yabona kure kandi gumya ibanga. Lieutenant Elvis Nahishakiye akaba yari intwazanga mu gisirikare c'u Burundi, promotion ya 49 iskamu, yaramaze umwaka muri RDC. Yaronse ipete rya Lieutenant muri Mukakaro muri umwaka 2025. Amakuru ava muri RDC meza ko intwazangabo yahitamwe n'intambara zasubiriye kwimonogoza mu buseruko bwa RDC na cancane mu duce twegereye igisagara ca Uvira. Inkuru y'urupfu rwiwe irikira hanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye mu Burundi, ariko benshi amarira ni menshi, agahinda ni kesha biwe baremeza ko nabo nyene baronse ayo makuru baragandaye. Umuryango wiwe kandi mu Burundi wifatikanije n'umuryango w'umusore akiri muto cyane nawe w'intwazangabo yapfuye. Abakurikiye imbuga ngurukana bumenyi cyane kuri Facebook ndetse no mu migwi ya WhatsApp, nawe utabonye ifoto ya Lieutenant Regis Ingabire avuka mu gisagara ca Gitega. Turahojeje umuryango wa Lieutenant Regis Ingabire yahitamwe n'intambara ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Regis Ingabire akavuka mu gisagara ca Gitega aho bita ku Rutonde, akaba yari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yo muri promotion ya 49 iskamu. Inkuru iriko irazengurukwa cyane ku mbuga ngurukana umenyi, urashobora kubabonye no foto umusore akiri muto cyane. Amakuru y'urupfu rwa Lieutenant Regis Ingabire yarakwiragiye mu baryango ndetse n'abagenzi, kabihitanwe n'intambara zasubiriye kwimonogoza mu buseruko bwa Kongo na cancane mu duce twegereye igisagara ca Uvira. Lieutenant Regis Ingabire akabagiye akiri muto cyane, ibyanababaje abantu batari bake. Abo biganye bakaba bamuvuga nk'umusore aciye ubwenge kandi akundana. Umuryango wiwe urababaye cyane, ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bose bashavujwe n'urupfu rw'uno musirikare.
benshi baribaza ibi bintu biriko biraba ni ibiki. Uburundi burashobora kwikura muri ino ntambara? Mwumvisha umwe mu barundi akorera cane ku mbuga ngurukanabumenyi yitwa Chimamanda Moses avuga ati none Uburundi bwishora mu ntambara gute mu gihe intambara yananiye abasirikare bawo ikananira abasirikare ba Afrika y'Epfo, ikananira ibisirikare vyose byari vyarungitswe gufasha Tshisekedi kugwana intambara muri Goma. Ico gisirikare c'u Burundi kirafise ingufu zahe zishobora kugwanya ico kirobere ca M23 cerekanye ko gifise ingufu zikomeye ndetse bisa nkaho camaze kwigarurira Kivu yose. Ibi bintu Uburundi bwishoyemwe n'ibiki? Bati n'ubukunzi bw'inda, bo barondera gusa amafaranga yo bakuramwo bashira mu mifuko yabo, ariko ntibita ku neza y'ingabo z'u Burundi ziriko zirahonera muri iyi migwano. Ivyatanguye rero komera cane kandi bitaza korohera abasirikare b'u Burundi, na cane cane murumva ko hari umuvugizi wabo canke wiyita umuvugizi wabo abavugira cane ku mbuga ngurukanabumenyi akomeza ahimiriza avuga ati ibintu bimeze neza, ingabo z'u Burundi zihagaze neza, yoba mu gisirikare ndetse n'umuvugizi w'igisirikare. Ariko nanone hakaba hari n'undi muntu yigize nk'umuvugizi wa leta y'u Burundi, iyo nawe akaba ari Story Mbayahaga, nawe yama ku mbuga ngurukanabumenyi atyoza azana abanyamurenge bagiriza M23, aravugira cane Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko no munsi bamwe bavuga ko nimba hari umwansi Perezida Ndayishimiye afise n'uwo Mbayahaga ndetse n'akandi kagwe kirirwa kavuga ko ibintu bimeze neza mu gihugu mu gihe ibara ryaguye. Ico bikoze ukuri ko ntikushobora kwinyegeza, ibintu bije habona umunsi ku yundi, ukuri ko kuragaragara. Ico bikoze uwavuga ko abo basirikare tuvuze atari abasirikare b'u Burundi kandi batapfuye, uwo yobaje abeshuza amakuru aba ari karaja habona. Ikiboneka coco nuko ibintu vyangaye, ariko abategetsi ndetse na bamwe mu barundi b'inkoma mashini bagomba kwemera ko ibara ryaguye. Ndabakengurukiye cane mwese banywanyi bacu, mu kanya gatoya cane turaza tubashikiriza yandi makuru atandukanye agizwe ari karavugwa mu karere k'ibiyaga binini, cane cane dushimika ku ntambara ziriko zirasatira Uburundi zivuye muri Uvira, kubera Uburundi bwishoye mu ntambara bamwe bavuga ko batari bazi uburemere iyo ntambara ishobora kugira.